Yes, reka tugende rero na Big 4 yacu. Inkuru ya mbere atuyihera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri White House mu biro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo haraye rero hatewe ko umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda na leta iharanira intwaro rusangi ya Congo RICH. Nivuga ngo n'amasezerano yaharagariwe n'utwara Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ariko kandi sonyere yarahari akaba yaratumye ko n'abandi bakuru b'ibihugu nk'ivyabona ndetse abaserukiye n'amareta atandukanye. Yego, ni ku munsi w'ejo rero hari igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2025, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye umuntu uvuga ngo ibirori byo gusinya amasezerano canke gushira umukono ku masezerano y'amahoro. Turavuga igihugu cy'u Rwanda hamwe n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibirori rero bibaye inyuma yo kuva mu kwezi kwa gatanu ibi bintu bitegurwa, bavuga bati mbega boshira amasezerano uvuga ngo umukono ku masezerano canke byogenda gute. Ni ku munsi w'ejo rero aho umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakira aba bakuru b'ibihugu babiri imbere yuko babonanira mu ciswe United States Institute of Peace canke inyubakwa yitiriwe kugarukana amahoro canke gushiraka amahoro. Mugabo ubu yamaze kubihindirirwa n'izina yitirirwa Donald Trump. Baradufasha dushirira amasanamu ahabereye ivyo birori, kuko ijya nyubako ihinduwe izina ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu niho hahindurwa izina, koko ni nyubako izwi mu kintu c'amahoro, nubwo yahinduriwe izina bashira ko rya Donald Trump. Ikintu cyari kandi turaza kugenda bukebuke no mu ijambo Donald Trump yavuze ko ari ikintu yabanje guhayagiza ijya nyubako, ari kandi yongera avuga ko ari cyo gikorwa ca mbere kihabereye mu ijya nyubako, kuko novuga ngo cyo gikorwa ca mbere kihabereye kijanye no gusinya amasezerano muri novuga ngo ijya sala badufashe ku masana marashireho hajya niho novuga cyo gikorwa ca mbere kihabereye ni hajya. Yego, nariko ndavuga neza niho vyabereye. Imbere yuko abakira bose ari babiri ngo bahave bashira umukono ku masezerano, yabanje kwakira umwe ku ruhande rwiwe bayaga bongera bavugana. Ubwa mbere arakira Kagame, mu nyuma arakira Felix Tshisekedi, mu nyuma abona kubakirira hamwe ndetse n'abandi banyicubahiro, ndavuga abandi bihugu bitandukanye, aho twavuga nk'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bagiye dufasha ku masanamu igihe President Kagame na Tshisekedi bari bavuye, kuko bo bari baboneye mu biro by'umukuru w'igihugu ubwa mbere mugabo hasinywa amasezerano numva ko hatandukanye naho. Rero batwereke tugenda bukebuke no ku masanamu batwereke igihe Kagame cyangwa Kagame yaravuye muri White House, koko bari bafite protocole nziza koko ikwiye, umutekano ukwiye, kuko ikintu bari bagiye gushikako kuko cari ikintu ubona cari kirindiranye igishika n'abantu benshi, ikindi gitanga icizere ku bitari bike, kuko turazana kugaruka ko kwijambo yavuze ati burya haraciye imyaka 30. Bivuze ngo rero aba nuvuga ngo bano ba president ko ari babiri agushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agushika kuri ico kintu koko cari ikintu citeka. Murabibona hajya koko bavuye muri White House, urabona izya modoka, urana ko ari kidarapo rya Congo ndetse na Leta Zunze Ubumwe ko bamaze gushika hariya, koko baca bakoresha imodoka zande zahariya, kuko biba bigoye kuko bagirane nta modoka bayitwariye. Ujya ni President Tshisekedi yaravuye kubonana na Donald Trump, kuko diplomasi n'igikorwa batangura kubonana n'umwe kugira ngo bavugane uburyo baza kwitwara, kuko bari hari imbere kumbure ni ikintu ciza, kuko gushoka wica n'abantu babiri uzi ko ari kubahuza ari gusinya amahoro, uzi ko hari intambara. Ni mpaka ubanze wumvirize ku mpande zose iryo bagona mukabanza mukaya, ko apari yo ku masanamu usanga canke apari y'amatelefone usanga bari ku matelefone bahamagarana, mukaye bakeneye nawo kubicana ati burya rero tuze kwitwara kujya ari Tshisekedi. Mwadushiremo na video ya Kagame nawe igekade Kagame nawe nyene yaravuye muri White House, uko bavuye ngabashiza muri rya sare amarishe tugenda bagishika rero kugira ngo twinjire onyezina rero mu masezerano uko vyagenda. Ariko dukurana raba, ariko kandi ku bantu batabikanye kibiriraho twibutse ko kuri page yacu ya Facebook wanditse main switch 257 ikibi byariko biracika ibiriraho ku masanamu twakeje CNBC, nuko ukumbure ushobora kuba twikana mu kuvuga ati nkeneye kuvyirabira ikibiraho byose uko vyagiye birakurikira, uraza kubona byose kibiriraho ijambo rimwe
akurindi aha naho hari harindiriwe President Kagame murayibona koko babanje kubonana n'umwe ku wundi ya ni isanamu dukesha ikinyamakuru Igihe iyo ni ya Kagame avuye mu nyubaka White House yerekeza kuri Institute of Peace yahinduriwe izina ikitirirwa Donald Trump hajya rero bakagomije ko naco Donald G Trump Institute of Peace arabona kuko abantu heza ya hajya rero bariko barerekeza muri iyo sare canke no vuga ngo iyo nyubakwa kugira ngo umugigwa canke umugigwa wo gushira umukono kuri ayo masezerano ushobore kurangurwa neza. Ni Donald Trump rero yarahagarariye ivyo bihugu bibiri nk'umwe mu bari bahagarariye ayo masezerano ya mahoro. Reka badushiramo rero video ya Donald Trump ugashi tugaruka kuko ni batanga gufata ijambo. Iratanga gufata ijambo badushiremo Donald Trump gato kuko ari mu gicongereza twazaga turababwira bimwe mu byo yashikirije inyumbere yuko baza gutera ko umukono hama tugaruke nani ndetse no kwandi bakuru b'ibihugu bari hari ko nibo twabanza kuvuga kuko mu batumire bari bahari hari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hari umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nk'utwara akarere kayase, hariho Laurenso wa Angola kuko niwe ubwa mbere yari yafashe kino gikorwa cyo guhuza bano bakuru b'ibihugu bibiri. Ikindi mu manyecubero bahari hariho umushikiranganje yajejwe hari migenere yandi makungu wa Qatar. Urazi ko umwami wa Qatar niyo yatanguye kubonana na Kagame na Tshisekedi batangura kwicarana. Nabona buriho yarari hari ubuserukira ubumwe bwa Afrika yashimiye abatari bake kandi bari muri ico kibanza. Dushema doshiramo Donald Trump nawe kifata ijambo koko uko vyari bimeze. Well, thank you very much. Wow. This is a nice building, I have to tell you. So this is a special occasion for a lot of reasons, but number one is it's our first occasion in this building using it for peace. And it's all about peace, and it's a great honor. And Marco, you've done a fantastic job in getting it ready, but it's a spectacular building, and we all appreciate it. And very importantly, we're settling a war that's been going on for decades with millions and millions of people killed. And these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful. And I think it's just a very important day. And we have other leaders from other countries. And you said such beautiful things. I'd love to have you come up. We'll finish up, and then I'd love to have you come up, and if you can issue the words that you just issued backstage. It usually doesn't work, you know. It usually never happens. They said, oh, they said it much better before, but you will probably do better up here. But I'd love to have you say how you felt, because it is an amazing day. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries. Yes, murako murabona ku masanamu mwababonye bakicinjira Donald Trump yari imbere agakwirikira President Kagame w'u Rwanda hama Tshisekedi wa Kongo koko urabona base bafata ivyicaro. Ikindi ntiyabicaye hagati ku ruhande hari yagurutangura hariyo President Tshisekedi, hagati hari President Paul Kagame hama gasubira Donald Trump. Donald Trump rero atanguye kuko aravuga ko ari umusudasanzwe ari teka ari kintu abatari bake bari barindiranye gishika. Anaryohewe n'ingene yatanguye ataka ijya nyubakwa ngo ni nyubakwa nziza cyane kujya wari wabishikirije ubwa mbere ahavuga ko ari inyubako no kuvuga ngo ihuye nibisanzwe bizohabera ibijanye n'amahoro. Ubundi Donald Trump batari bake barabizi tunakunda kubivuga. Donald Trump ugiye ukarabana kahise kiwe uya Donald Trump se yari novuga ngo se wiwe se wa Donald Trump yari umuguza atunga mugabo itunga yakuye mu bintu byane n'inyubako. Donald Trump na wenyene umwana wiwe nawe yamurereye muri ivyo bintu. Donald Trump mu kahise kiwe akiri na muto yaradandaje ibi bita ibinyamakuru amagazeti ibi
bubona busanga ubu nuko mbona umengo ko biragabanuka mugabo haro baca hatari hake bakayibona vya iwacu vya ABP vya Ruruvo ibintu nk'ivyo Donald Trump ari mu bintu yakoze ivyo bintu se koko ntiyigeze agomba kumushira muri bwa buzima buri Rix navuga bw'icubahiro yavuga ati utegerezwa gukora ariko mbwa aravye Donald Trump ko yarameze ku myaka 9 amutwaye mu gisirikare amutwaye mu gisirikare ataruka ashaka zo mu musirikare yamutwaye mu gisirikare kugira ngo aronke ico bita discipline indero nubwo ko rero akivayo avuye ko yaramaze kuronka discipline ibintu byose byagiye biraba Donald Trump yari wa muntu kwishuri abaye nk'uwa mbere yabateza kumenya ko yabaye uwa mbere urumva arakunda ko ibintu vyiwe y'ikintu kimenyekana hari inkune ha documentaire nigeze kubona ndavuga ko kuzima bwiwe hari kiraro cigeze kubakwa niwe nawe wavyetse nko nabwo bijanye n'inyubako apari y'amazu yaragize ivyapa kugira ngo akantu kose ufite ni wa muntu akoze ikintu ategwa kwerekana ati ikintu je nagikoze mu vyumbe so niyo mpamvu rero gutaka ijya nyubako nivyo vyiwe arabanza navuga ngo aratangwa aravuga ati koko ino ninzu y'icubahiro ikintu ko ariko cambere giye kuberaho ikindi vyaraniye abandi ba president bagiye baracaho kujewe burya nije ndabikoze rero mu ijambo giwe yatanguye arashimira nako twavuze yatanguye gupanza arashima arataka ijya nyubako ayishimagiza ikindi rero yagarutse kandi arashimira president Tshisekedi niwe yatanguye gushimira aravuga ko akigoro kiwe yagize aramushimira aragaruka kandi kuri president Kagame aragaruka kandi kuri president wa Angola aho yagera kurikiranya ashasubira president Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi arashobora arasimira kandi president William Ruto yongera ashimira kandi icegera acumukuri gucu Buganda ko nawe niho yarari we yariserukiye gucu Buganda yongera kandi arashimira mushikiranganje baje ngendane n'andi makungu y'igihugu ca Qatar acashimira waserukiye ubumwe bwa Buraya arashimira ndetse n'abandi uko nabatari bake bari ngaho koko arabashimira kandi ariko arabashimira yavuga nk'umwe akashamubwira haguruke bagakoma n'amashi apa ariko bafashe n'ijambo hama rero mu jambo giye koko nyezina yagarutse ku bitari bike aravuga ati burya intambara imaze imyaka 30 abantu batari bake bari bamaze kuhapfira ya n'amajambo novuga ngo yashikirije ari naho kandi abakuru b'ibihugu uko ari babiri bagiye batandukanye ndetse n'abandi bari bahagarariye ivyo birori nabo baragiye bashikiriza ibitandukanye ivyo yavuze birasa cyane n'ivyo novuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe yagarutse aravuga turacari kuri Trump ku majambo yashikirije kuko kuno hatanga gufata ijambo before kuza kubana mu bintu vya mbere vyo yagarutse ko akiri mu ijambo giye before ko baza gusinya ikintu mu vyo yasavye ikintu ca mbere yasavye ikintu ca mbere yavuze ikintu ca mbere bukwinabuko amazana gisinywa no kwaka ibigwanisho imihari y'iterabwoba iri mu buseruko bwa Kongo cyo kintu ca mbere atavuga ati kiretse igisirikare ca Kongo canke igipolisi ca Kongo cyo kintu ca mbere mu ijambo giwe yashikirije ikigira kabiri ikintu kigira kabiri yaciye avuga ati ku mpunzi zahunze nibazoca bagarukanwa hono doka kwasinya amasezerano y'amahoro mu gihe tubona imihari y'iterabwoba igitera intambara muri RDC mu gihe tubona impunzi kandi ziri mu buhungiro bivuze ngo nibatsunya amasezerano no munsi ikintu ca mbere gikogwa no kubanza kwaka ivyo bigwanisho ngo tuvuze imihari hariya hari mu maro wa M23 hari imihari tari mike novuga ngo iri hariya mu buseruko bwa Kongo novuga ngo atari gisirikare ca Kongo atari n'igipolisi yose no kwaka ibigwanisha impunzi turazi impunzi ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi zitari nke n'abandi bagiye mu bihugu bya Tanzania n'ibindi nuko zogaruka ikindi kigira gatatu yagarutse ko yavuze ko ubutungane bumabuce bukora buce bukurikirana abantu bose bagize uruhara mu ntambara ubutungane yaragisajya ubutungane buca bukora habe iperereza bamatohoza ku bantu bose bagize uruhara muri ntambara ko bagira nti bakurikiranwa n'ubutungane ibyo bitatu ya mbere yasabye mu jambo giwe yavuze ivyo bintu byo bitatu byo bya mbere bigiye gukorwa ugerageje kuraba ibintu yavuze nivyo vyategerezwa guca bikurikira inyuma y'amasezerano kuko mu bamwe amaze kwiyemeza rero iyo abantu bamaze kwiyemeza nta kindi kiba gisigaye atari uko ya mahoro basinyiye agaruka kaboneka muri ico gihugu kitarimwe amahoro ibijanye nuko hari imigwi itandukanye igwana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegerezwa kwa kwibiganisho ico cyo ni kugiye yakigize icambere n'icambere gikwiye mugabo kandi urumva ko ba bantu novuga ngo ya migwi iri kiragwana imaze kwa kwibigwanisho ikiba gisigaye umva ko amahoro abayitwa nkayabonetse
amahoro amaze kuboneka impunzi ziba zarahunze igihugu zica zitegerezwa kugaruka, zimaze kugaruka igihugu kirabaye mw'impore, hacasigara rero ko biyiga mbega ibi kugira bibe ninde uyu nuriya bo barabigizemo uruhara. Bo ikindi mu bintu yashikirije kandi inyuma yaho ni naco benshi baguma bavuga ati mbega inyungu zirihe zatizo za Amerika canke mu bintu yavuze ko ikindi ubutunzi bugiye guca buduga hagati ya bino bihugu bibiri n'ivyo mu karere ndetse n'izo no mu ijambo ryo yaravuze ati hajya hariko harabera intambara ahantu hose hasa amaraso, hajya hari amabuye y'agaciro, ati rero tuzoyimba ariko inyungu ku mpande zose nizogana tuyatora ko gusa hari ivyo tuzoha Kongo nayo igire icitanze. Ivyo yarari majambo yashikirije aravuga ati hajya ahantu koko tugiye kubona ubutunzi buduga bwa bino bihugu ko ari bitatu ndetse n'ibihugu byo mu karere. Aho namwe majambo rero Donald Trump yagarutse ko ariko si wowe nyene yavuze bitari bike, abandi bakuru b'igihugu ko barafashe ijambo rici. Yego abandi bakuru b'ibihugu barafashe ijambo ndetse baragira ico bashikirije. Bandi hagare kuri abo babiri na kuri Tshisekedi ndetse na President Kagame, hama kuko abandi bakuru b'ibihugu bobo baza nko kuhira nkuko byari vyabona. Ya no kuvuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda urabona ko bari bahereranye cyane na Donald Trump, niwe bari basa nabegeranye, nawe yaragije ivyashikirije ni amajambo yavugiye hajya ariko kandi yongerana n'ayandika ku rubuga rwiwe rwa X, aho yavuze ko iyo ntambara yari imaze imyaka irenga 30, arabona ko habaye utwigoro twinshi two guhuza abantu mugabo ngo nta numwe yashoboye gutorera umuti ivyo bibazo. Yarashimiye cyane rero President Donald Trump wewe yashizeho uburyo bushasha kandi bwo gukora neza, ubwo buryo rero bwashoboye kuba butuma habaho ubwo novuga ngo uburyo bwo gutera imbere baranashika no kuri ayo masezerano. Dusubiye inyuma gatoya twabivuze ivyo muri Angola yaragerageje arabatumako biranga, twavuze ivyo muri Qatar ujya mwami wa Qatar naho nyene ntivyakunze, bivuze ngo nubwo twabonye abo babiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi buribuka amajambo yabaterera aho yababwira ati nta numwe wundi afise uruhara rwo guhagarika ino ntambara canke rwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari mwebwe babiri. Vyumvikana ko umuti wabo canke umuti w'iyo ntambara wari ufatiye kuri Paul Kagame na Felix Tshisekedi, mugabo hakaba hariho umuntu kana kabigiramo uruhara. Nibi rero Paul Kagame yashoboye kubashikiriza, yarongeye ko kandi aravuga ati ni twebwe muri Afrika dukorana n'abafatanya ibikorwa bacu kugira ngo tugarukane ayo mahoro. Arongera aravuga ati hazoba amaduga n'amagana, nuvuga ngo kuduga no kumanuka mu Misiri imbere, ariko mugabo kandi nta nkeka ngo Rwanda ntiruzosa nukuvuga ngo ntiruzokora ivyo rushaka, ahubwo nago ruzogera gukorera kuri ayo masezerano. Byumvikana ko ivyo basezeranye nago guyemeje nk'umukuru w'igihugu ca Republika y'u Rwanda kuvuga ati reka natwe tuzoce dushira mu ngiro aya masezerano kugira ngo n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigira impore. Novuga ngo nongeye ko kuvyo bashikirije nko warubushikirije President Paul Kagame w'u Rwanda mu bindi yashikirije we yaravuze ati aya masezerano rero atanga buri kintu cyose gikenewe, ati rero bituma intambara zirangira burundu. Akarende ko ngoma ngaruke muko yashikirije yavuze ati ibintu nibitagenda nkuko vyategerezwa uruhara ntituzoruta kuri President Donald Trump, nuvuga ngo ahubwo amakosa azobara yacu kuri twebwe. Voilà, ni kimwe nari mpejeje kuvuga. Yarabahuje nivyo arahagararira ayo masezerano, mugabo umuzi w'inyishu yiyo ntambara canke y'amahoro make arangwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni hagati y'abantu babiri. Nuko rero ati nivyanka ni twebwe bizoba byananiye gushira mu ngiro uko ari babiri. Ikintu twogaruka ko skindi bose uko ari abapresident babiri, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu ca leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi, bose majambo bashikirije warabona koko bishimiye ano masezerano, bari bifuza ko ibintu bihera burundu. Ariko inyuma yaho n'abandi bakuru b'igihugu barashikirije amajambo ndetse harimo no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yaragishikiriza, ariko kandi n'abandi bakuru b'igihugu bahari nko twabivuze, haba kuri President William Ruto w'igihugu cha Kenya, haba Lorenzo wa Angola barashikirije amajambo nabo nk'abari bahari nk'ivyabona vyayo masezerano nabo hari amajambo bashikirije badafasha nari ku screen kugira ngo
murabibona ujya ni Lawrence Lorenzo. ujya ni wa Angola Mm. koko nawe yarafashe ijambo kuko uyu niwe yatanguye navuga ngo niwe yatanguye gufata iya mbere navuga ngo bari bashimwa muri komite yari yaratowe kuyirongora nk'uhagarariye kugarukana amahoro hagati ya bino bihugu bibiri bivuze ngo rero cyari ikintu ciza gutumwa kurabona nyuma yiwe hari William Ruto murabona mukuru cy'u Burundi Vice Ndayishimiye nawe yari yahishikiye nawe ya ibyatumye Lawrence ategerezwa gutangura kuvuga kuko nawe yaragize uruhara runini kuko novuga ngo abana wa Afrika niwe yari yaratowe kandi niwe yari yanatanguje ibi bijanye n'ibi biganiro byo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobore kubonekamwo amahoro vyoroshe ugiye kuraba Silva ku majambo yose bose bagiye barashikiriza baguma bahurira kuri cya kintu kimwe kuko ngarutse gatoya ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yaravuze ati gushira umukono ku masezerano ni kimwe mugabo gushira mu ngiro ni kindi kintu ivyo onye biraza guca bihura cyane na bimwe Paul Kagame yavuga aravuga ati bikananirana bikanka ko ivyo twiyemeje bija mu ngiro ni twebwe nyene bizoba bivuyeko ugiye rero kuraba bose abagiye barafata amajambo y'abaprezida wa Kenya William Ruto yaragerageje arashikiriza ibintu bigera kuri 16 bivuga kuri ayo masezerano byose bwa mbere abandanya atangura shima mu nyuma nawe akavuga ati nta kindi kintu twese twipfuza no kubona impore kuko igihugu kimwe kujya bavuga ngo inzu umubanyi agize ikibazo nawe ubukigize byumvikana ko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igize ikibazo akarere kose kaba kafashwe n'ibyo bibazo baradufasha ku masano batwigize imbere hariya kutugaruke tugaruka ku ijambo ry'umukuru ku cyacu cy'u Burundi Vice Ndayishimiye koko nko kwavuga bo cyari ikintu ciza kuri bose burya koko ingiro burya imvugo ijanye n'ingiro navyo bari vyiza nivyo yanashikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero muramubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi badufashe gato ku majwi hamacu tugaruka amwe majambo yashikirije umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. There is a time for everything. There's a time for destruction, and there's a time to build. There's a time for despair, and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration will Burundi mu majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karashikiriza yaratanguye bashimira bose abashoboye kubagira uruhara ngo muri ayo masezerano kugira ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobore gushira anovuga ngo umukono ku masezerano ariko kandi yaravuze ati hari igihe cyo gusambura n'igihe cyo gusanura hari igihe cy'umwanya w'amaganya n'umwanya w'icizere ati mugabo biroroshe cyane kwiyemeza iki mugabo gushira mu ngiro naho nikindi uca wumva neza ko mu byo yagiye arabasaba yarabuze ati nukuri Imana yo mu izobafasha gushira mu ngiro aya masezerano kubera ikintu kizoca kiba nk'umuti kibe nk'inyishu ntovuga ngo kubene gihugu gusa
atari no ku gihugu ca Republika y'u Rwanda canke Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugabo mu karere kose ndetse no kwisi yose. Yes, mwavyumvise umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye amajambo yashikirije koko mu byo turifuza ko imvugo yojana n'ingiro ko amasezerano yasinywe koko tubone byagiye mu ngiro muri bya bintu bitatu twavuga Donald Trump yasaba ko kwaka ibigwanisho imihari iterabwoba iriyo hama gutahukana impunzi mu gihugu ca Kongo ndetse no kubutungane bukurikirana abagize uruhara muri iyo ntambara bose rero kugukurikirana novuga ngo kizoba ari n'ikintu ciza cyane kurano masezerano nivyo twogaruka ko reach kuri ayo masezerano yasinywe tugere kubona ibikorwa bitari bike nibaza ko kuko muri Kongo nabona n'igihugu kibanye cacu kuko biroroshe kubibona biroroshe no kuvyumva kuko hari movement kanaka tuzobona uruja n'uruza dusura kubona ku mpaka wa Gatumba aduse tubone ku isokwasyoni turabibona ko kwasyoni cyane usanga hagizene so nibaza ko ari ikintu ciza cyane ubwo rero yari inkuru ya mbere muri Big 4 yacu rero yisinyo ry'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo.